bambaye impuzu ubwanwa baburekera nk'isuguru we kweri kutaja kurondera abakobwa bamungana kuja kurondera abana bato bato ntutuzi ibigwara bawigwara ima bafite diabete y'ubusambanyi ntuzi ugenda urimusigiye uyo mwana tujiho kuki amatrosi abantu urumva barya abana n'utujiho ku barya abana bakora bahohotera namajeho ku ibaza ufunzwe uzina umwana imyaka 13 ndabira amave witi nka jeshi rwanje romantique ega ntabari mushikiwe reka kuzora baduhenda ngo tugize mariage turage kubaka mwebwe mwijuru barabahimbye deja ubumara mwana nituzono ntage n'umukobwa azosa gutwenga umukobwa mugenzi we mu maraya kubera unja kuja kurongo ko umugabo amaze gusambana nk'inshiro zirenga 50 habwo n'abahungu batiyubaha cyo kurondera nyerenge amatrosi nkatwebwe numunga nimba yarakubwiye gusambana nk'inshiro 5 kurundi nukure zobura n'isora zobura nahabihera azotangura kuri imwe azohera azovuga ati ari ku kazi azokubwira sheri ngo hano ati yo sheri mfise ibyo ndiko ndacuruza ibintu birandaye ko akabata n'isoni bagira ugaza inda zigera hiyo kubana abana gumo kuyakunda bakora ngorane vrema STV Every Story Matters. D'abord, monsieur abakunzi ba RCTV, bonjour et bon après-midi et bonsoir. Muraho murameze neza, nanje ndameze neza. Hama muraje cyane ndabakunda, murano banje kuko nabona bivuze hano yesha kunda kumvarira. Nene ukunda kutubwira kudukunda, basanga ama inbox ukunda kuvuga kudukunda, ubwo rukundo ni gukuri cyane n'ubwo kwivugisha. Nukuri basha ndabakunda cyane, murabizi muri abantu banje. Nuko bisanje nyene. Hamwa uno musi ndi kumwe n'aba invité. Abakobwa beza ndibaza nawe nibyo mubona iburyo bwanjye hariho big gusa bose mbona ari ba big irije ndi gato hagati yaho nkambi ububafu bwanjye nawe harimwo Melissa ndibaza wewe mumuzi gatoya hama reka mbere iburyo bwanjye ndazi ububafu bwanjye kuko nta muhungu arimwo mvuge ngo reka mbere ku muhungu ngo cemereza ku mukobwa ni sawa ni sawa turashima irabasaba ko nzi ba STV n'amahoro abakunzi ba STV amaje nitwa Julienne Julienne abakunzi ba STV yitwa Julienne mwamwumvise hama reka ngende bubafu bwanje naho Melissa mambo vipi poa ndabasaba abakunzi ba STV bite umeze neza inkombo zari zose hama uno munsi nk'uko mubona ndi kumwe n'aba bakobwa babiri ejo twariyumviriye turabye isi uko iri kiragenda canke ibintu uko bimeze mbona ko bikwiye ko no kwicarana n'abakobwa bagenzi banje canke n'abandi bakobwa tukicara tukayaga hama ikintu tugiye kuyaga uno munsi deba y'uno munsi tugiye kuyaga ku kintu kivuga ngo ni kubera iki abahungu bo muri no misi arinze aja kudiraga umukobwa ikintu amubonamwo ari kuryamana cya mbere na mbere sugiwe wo bivuga kwiki ega ntabari mushikiwe kubera nawe urabizi umusaba amavuta yo kwisiga ukamusaba byose nawe urabyumva so kugira kugurira amavuta oya ntabari so wawe si ngombwa ukundanye n'umuhungu akumenye byose mwiki gihe umukobwa gukora akigura ivyo akeneye navyo birakenewe none gasha uho bavuze ati ngo umuhungu ngo kubera iki ari cyo cyabera shira imbere urumva abahungu la majorité y'ubu sinzi ko kariko namwe mubibona ariko je ndiko ndabibona bibatera kenshi gute rero bibatera gute none gasha wozohera kwa mbere ndashonje ndungikira amahera y'icayi mpikama mbiri mafondote none urumva ivyo wasaba nivyo bituma nabo baracovuga ati uyu muntu yaje kunsoroma Julienne wewe avuga ati ni done urumva aguhaye nawe niko bimeze Melissa nawe akaba ari karavuga ati natwe abakobwa nitwe tuvyitera kuba twosaba umuhungu amavuta umuhungu umusabye amavuta nawe aca kubonamo ibindi bintu kuko si papa wawe none gashaho twokora iki bashi kugira ivyo bintu bive mu gwaruka gubo kuko nibiriko biraba kuri ba mama bacu biriko biba mu gwaruka nka twebwe nigwo gwaruka ruriko rurononekara reka ndafata uko turavye n'amada yabaye menshi nta muhinga winda yigera haba
nta muhinga w'inda yigera haba ega nubwo navuze ivyo imibiri iragoye hegera akaja kwiba inda ngigira baye muga rero kugira ivyo bintu kenshi bigende birava mu bakobwa umukobwa arashobora kurondera nk'akantu abarasamariye ko akora agacuruza akara vya bintu vyo mukwega kuri wa muhungu agasanga busambanye burahabaye bwa cane aravyironkeje wewe nyene kubera iki none kenshi mu bw'abakobwa uzawumvaga amavuta yaheze nguririkana mbiri yego umuhungu arakwikawusha ubwa mbere indwi ya mbere indwi igira kabiri indwi igira gatatu haraca akubwira ngo urone ndi musaza wawe bari mariage bayabaye mariage bayabaye nta mariage na gato bayabaye gusa uwo muhungu wiwe bari indayambaye indayambi none mbese ugenda kubaje none ko abakera bakundana kandi ivyo bintu batabigize tuvuge ko ari amajyambere urukundo rusigaye ruhagarikiye ku kuryamana kera siko vyari bimeze ariko abahungu benshi bubu niko bameze ndaguye ndagarutse ari gihuru umuhungu kabona ari romantique kweli nka jesheri wanje ari romantique bakunzi ba STV ntimwamubonye umukunzi wanje Michelle ari romantique basori wanasemaga hivi ukiona chose umkomoza ko dawa sasa hage wari umungu ari romantique ivyo akubwiye vyose ni ucuba muzungu Melissa kuburyo totitura imico n'akaranga uko kare bakundana kuko kare bara umuhungu umupapa afise umuhungu akuje yarashobora kugenda wenyene akishimira mu rugo rwa naka akazana umugeni nyamba bakigwereza gipfuye ijisho nyamba bamugwereza ari kimuga bakakuzanira ati ngoba ikintu novuga ibintu vy'ubu biragoye hariho umuhungu adashobora kwemera ko mubandanye mugendana mutararyamana bariho nawe niko bimeze ni bake urumva mbaka kugira mubandanye mugendana mubanze kwanza mukora imibonano abona umengo kugira yemere yuko umukunda agusaba yuko moja hali nyene ahantu hababiri namwe ucuhumva reka kuzora baduhenda ngo tugize mariage turage kubaka mwe mwijuru barabayimvye deja ubu mara nituzono ntaga n'umukobwa azosa gutwenga umukobwa mugenzi we mu maraya kubera unja kuja kurongoka ko umugabo amaze gusambana nk'inshuro zirenga 50 sugi sivyo gusa baba bari nk'abagore n'abagabo asanga barararana agatahiwa mu gitondo ivyo bibaho basha ariko ntimubona ko ari ingorane yaduteye mu gwaro ivyo bintu abakobwa kenshi b'abarundi bashaka kwigana bajya ba drama queen bo muri Tanzania uko gashaka kuja ku muhungu akamarayo indwi insemene yose akacagaruka iwabo hamagarutse iwabo ukaca wiyumvira nti none uyu ni umwana w'iwabo cyane ko je murambona ngo ndavyumva vraiment bajya basitari bo muri Tanzania b'abakobwa baragenda kuba hungu babo bakundana bakarara oya kiretse nivyo none abarundi twege dufise imico yiwacu nabajya bafise imico yabo nukuvuga abakobwa twebo mu Burundi dufise indero runtu yacu nabari bafise indero yiwacu hariho benshi abakobwa baje kuryama ku bahungu bivuye ku bavyeyi babo gute rero ku bavyeyi gute none nubeshira abavyeyi umuvyeyi we niyo okosha kuja kurara ku muhungu iki nta muvyeyi numwe aryohega umwana we yaraye hanze biza ndakubwire bariho hariho benshi bagenda kajya no musi hanze uri umukobwa mu gitondo utashe ukabona umuvyeyi ntaca mama ntavuge nawe ukica usanga wasubiyeyo avuga ati inkoko iraye hanze ihinduka inkware cyangwa agagomba uri umuvyeyi uravuga nk'umuvyeyi umwana ukamuhanura abakobwa bagenda kurara hanze bivuye ku bavyeyi bimwe usanga kenshi biva ku bavyeyi ubu ndazi mu Burundi hari umukobwa deja ashaka kubaho nk'ubuzima Paula abayemo none umukobwa ashaka kuja mu kirori umwana ari munsi y'imyaka 18 17 ans na 14 uramwimira agashaho ugasanga yiteretse nk'ubaje 8 ari umwana umwe naho umuhungu abumuguriye shavuga ati uyu ntabonwa yijane akubwira ati je usindi bumuvuga baramunzire ngo ndamutwaye muhiri wacu acahita mwo kumurarana kuri za nzoga ziwiwe ukacimira none nk'ibi bintu habwo n'abahungu n'abahungu batiyubaha cyo kurondera nyereye ama-actros nka twebwe Melissa barondera ama-actros nkamwe ama-actros apana urumva bajya abana n'utugihoku bajya abana bakora bahohotera namagihoku iba dufunzwe uzina umwana imyaka 13 ndabira amave witi
urumva atuma aza kuri mwe bw'amavebiti n'ama twaba tumaze umva novuga twe twarisature twarikuriye ni ukuvuga barya abana baranababugije n'isoko isoko turi ku isoko tuko turagurisha niwitwengere twebwe turashaka tukavuga ati twe turi abantu bakuze ushaka kumbwira ivyo bintu ngo ati ntigikunda shenka kwemerera mugabo barya abana barabahenda bakababoreza bakabatwara tamyumvikana irimwo nanze uzoje gutwandirwa regreta umwana akacagiramwo n'ivyumviro byo gukura we yana kandi rero ngaho usanga harimo n'abapapa bakuze bakora ibintu nk'ibi abagabo bakuze ariko akurikirana umwana ugenda ku mukobwa ngaraba nkasugi nkawe cyari umwana ntacyo ufise kumwemerera ati ndakwemereye cyo guhakana ibintu byose turi muri demokarasi je gusasa ndakwemereye aha muri kariti iwacu nkadosaba gusanga igipapa inzi gusa cicaye n'umwana n'aka 12 n'ukuri kibana zofuma barucira kuri zone vraiment je birambabaza kuko muri abo bana harimwo batoyi bacu sibyo harimwo abavyara bacu umugenzi ariko kuvyara afite imyaka 13 nk'uyo deje yari petite sœur wawe ugasanga namwebwe ni muravyara ni witwengere je ndi umumama ndafise umwana mugabo mugari ibindi bintu uvuga ati ibintu ntibibereye vraiment ugasanga nka mutoyi wawe karehoho baratuzi ibintu byo kuvuga ati nitugusange bahagaze ku gipoto n'umuhungu nyine b'abakongomani baza bavuye muri Kongo n'abandi sinzi baba bavuturutse bakaza gutwononera urwaruka rwo ngaha mu Burundi wacu ivyo nitwiye kuvyiyamiriza ntuza turavyemera ase umuntu ava muri Kongo ifite ubudorara none nibihe bintu bazana biryoshe bituma babiri baburenza urazi inzara muri Kongo wewe mahera babahendesha mahera oyerega gusa Melissa ntubihakane abana ugwaruka gwacu nabwo rusigaye rukunda mahera cyane ubu umwana w'imyaka 14 arashobora kuja mu rukundo ariko yirukira ati nakana aramubonye yambaye impuzu nziza nakana aramubonye yambaye impuzu nziza baburekera nk'isuguru we kweri kutaja kurondera abakobwa b'amunga kuja kurondera abana bato ntutuzi ibigwara bawigwara ma bafite diabete y'ubusambanyi ntutuzi ugenda uyimusigiye uyo mwana abavyeyi namwe bwo mukora dukurikirana mufise abana b'abakobwa bakiri bato bashaka kuja mu myaka y'ubuadore ni vyiza kwegera umwana wawe ukamubwira ati mwana wanje nice ikintu wifuza none igihe nawe udafise uburyo naho rega ari abana bagenda kononekara ugasanga nta buryo buhari ariko ugasanga hariwe n'ababigiranira kandi n'impanuro ziryoha kwegera umwana ukamubwira ati mwana wanje umva wifuza iki umva ushaka iki ukamwerekera ibi ni vyiza mugabo ubu umuvyeyi ava ku kazi fumilila mwisoko gafumilila urimenya hariya n'abavyeyi biki gihe ntibakituba hafi ica kindi rega citama abakobwa bacu sinzi mweco mwohanura abakobwa bako badukwikirana bakiri muri iyo myaka yo hasi n'abari mu yiwacu n'abayiturenze abakobwa babo nyene batiga birirwa muhira barakwiye kurondera nk'utuntu bagatereka nko ku ngo zabo ko bafasha kuronka nk'agafondo te akaruje rebe igihe naho bataronse ivyo uyo mutahe bivanye n'ubuzima muhira buba buri buhari ibirimba vyaraje vya desadesa nta muvyeyi yo kwima umutamu ngati mama jewe ndashaka kurondera nkore nta muvyeyi n'umwe yo kwima umutahe nuko ngati mama 30 ntereko dufiriti tw'ibijumbu kubarabara nkaranga utubaji yoguha n'abandi bavyeyi rero bafise nk'abana bakiri bato ikintu cyo no babwira cyo kuba hafi y'abana babo hari umuvyeyi aje kuja kwicara impande y'umwana we ko yumvise yatwaye urumva akagenda kuyora amazi yamaze guseseka vyo kuba hafi y'abana ni vyiza n'abandi bakobwa babo bari kuratwumviriza bangana natwebwe kuronda bagakora amaboko mu muzo uraje umukobwa akora n'umuhungu aramwubaha nyamba mubona afashe micro nukugira nirinde biga bindi byose byoza konsamaza nyamba mubona umuntu ashobora tutari kuri micro about yaka kazi tuba dufise urashana no kugenda gucitasha mbo simvuze ndazarabo muri commentaire bavuga wowe nusa nucitasha me simvuze uko urashana no kuraba utundi tuntu biyunguganya ya uyu ni mumubone yambaye ukadandaza amakari wawe nje ncuruza amakara kweri kwidepo amakara n'amaboko yanyamviranye nukuvuga reka tubakangurire kugenda gukora nk'ugwaruka uri umwana ukora canke uri umukobwa ukora sumungu wari we wese azaza kukubwira ico yishakiye sinzi nawe ego uri umukobwa ukora twose udandaza umuhungu arakubaha cyane arakubaha n'umuhungu nimba yarakubwiye gusambana nk'inshuro 5 ku ndwi nukure azobura n'isora azobura n'ahabihera azotangura kuribwa azohera azovuga ati ari ku kazi azokubwira sheri ngo hano yo sheri mfise ibyo ndiko ndacuruza ibintu birandaye ko bagabata n'isoni bagira ugaza indazigera hiyo
kubana abana bagomba kuyakunda bakora ngorane vrema bana gwaruka muri mu runganwe rwanje abanduta muri mu runganwe gaba turi kumwe ni murabe mwikubita gashi ayo mahera uzojya kaguhitana gatwe nta n'ikije uzoyakuramo tekereza nk'uko twabivuze na bagenzi banje genda ukora urondere nk'ubu ndazi turi muri vacances ariko hariho umwana atigeze yiyumvira no kugira ico yokoze ego n'umunyeshuri yirirwa yicaye muhira nyamba wowe uri umupapa ugiriye bijya umwana wa mugenzi wawe iyi ni isi kandi bihari hose nawe jo kujya ubikorera abana b'abandi nawe hirya yejo niko bazobikorera uwiwawe kugira ngo ntibababara babigira bafise abana kandi bagufatiye ku mwana wabo barashavura kandi nawe ariko yonona rega n'ukonona Burundi kuko aba bana bagikura nibwo Burundi bwejo nacyo nico kibabaje arabikorera umwana w'uyundi ariko mu nyuma nawe babikoreye umwana wiwe akababara ico coco ikintu bavuga ati kandi cyanyuma nonasezerera ko nsozera ndababwira twicarike abatoyi bacu abagenzi ababanyi ikinshuti duhanura abana biwacu bakiri bato bato imyaka 17 tuberekera ikosa aho riri aba papa nabo bafise abagenzi bakora ivyo babahanura baje kurondera abakobwa nabona bavyihebeyega baranavyihebeye hariho n'ababikora ariko dusanzwe tuzika ariko kazi rero bagene kuri barya nyene kandi baryo bazobikora babiryohererewe atavyo kwivuga ngo bazorogereta mu nyuma bavuga ati yo nabikoze kubera iki niki baje kwicuza gusa ngana ko bari yahura bakorora amadata vyo bazi bariko baraba ico kintu cyo gukorora inda kiriko kirica abana benshi rero kubw'ivyo rero twihanure twikubita gashi dusubire ku mico yacu y'ikirundi niyo jambo merukiye ko no kuvuga reka rero ndabashimire kuba mwampaye kano kanya no kuvyo twagerageje kuvuga ndibaza ugwaruka batoye bacu mwatumvise bakuru bacu nawe turi mu bingano rimwe mwavyumvise tugire indero runtu canke tugire ku mico y'ikirundi ndazi ibyo ukeneye uzobironka niwihangana ukaronka umugabo bisezerana ibyo uzobironka hamareka ndabashimire cyane kuba mwadukurikiranye ciao naho butaha STV Every Story Matters.